n'ibihuha bimaze iminsi bica ku marezo sosio bivuga ngo Fablice Manirakiza ngo yarivye amahera mu Diaspora, bivuga numvise byashizemo n'abantu bakomeye nka ba Maire de la Ville n'abandi bantu. Bijya bintu maze kubitera ivyatsi incuro zibiri. Narasohoye itangazo kugera naho sohora, nasohoye itangazo nandika kugeza naho sohora video. Ndasubiyemo ndiyamirije abantu bariko baratera kajagari mu bandi bantu batwagiriza ibinyoma, kuko umuntu wese yoba afise ikibazo, nimba ari umuntu yibwe, nimba ari iki akavuga ngo nitwe twamwivye, naze yitura ubutungane. Nico gituma hari ubutungane. Muga twashaka kubamenyesha nibinyoma. Kuko bijya bintu bifise novuga ati bifise fundamentale yo gucafuza igihugu. Kuko namye mvuga ati uwo muntu yitwa Liyoni avuga ngo yaribwe, ngo yibwe na twebwe. Ubu yadutelefone niho yararose nimero zo kudutelefona. Mbe imbere ko atadutelefone. Arumva. Ikindi cya kabiri nindarabona umuntu 2 miliyoni zirenga ijana kuri telefone, kuri nindaragura inzu kuri limikashi. Ivyo bintu mwumva bibaho. Arumva. Ikindi cya gatatu umuntu akaca yicara akavuga ati reka rero nzane recording icifata amajwi, kandi mbe nateguye n'ikinyamakuru kica kibivuga. Mwumva atari gucafuza abantu. Rero uwo muntu nabahamagare nk'abanyimenyesha makuru abereke izo proof zivuga ko twibye. Rero nimba yaribwe nagenda rondera handi, nimba nsubire menyesha abantu bose dukorana imigambi, abantu bose batugurira amazu nibadushikire. Abasanzwe bari hanze jewe baranzi, abo bigoye bitura mu ambassade yaho bari, aho tugeze canka bamaze kutwumva, amazina yacu aramaze kugera hatari hake, ama contact yacu aramaze kugera hatari hake, nayo ubundi abo bantu bariko baratwambika ibara batubeshera bacire birarura. Namamvuga ati ubu aba diaspora bukuri bazoza baramenyekana mu bikogwa. Ubu nikiri bya bindi byo kuvuga ngo aba come from, no. Ubu ni bikogwa. Rero abo bantu baza barafata barementanya ibintu babeshera abandi bantu, turavyiyamirije y'ibanyicuro ya gatatu. Niyamiriza abantu bagiye bakadufata amajwi badutelefona ngo baribwe ibintu tutazi na gatoyi. Ndabisubiyemo ndabiteye ivyatsi nkuko n'inzego za leta muri ministere ya justice muri meri babiteye ivyatsi. Abo bibwa n'abandi bacishije mu marezo session ntibatubaze, ntibambaze. Nayo ubundi abo bariko baracafuza igihugu bitwaza inzego za leta bareke. Abibwe nabo bafise ibibazo bakaba bafise ama proof, bagende biture ubutungane.